Yes, reka tubaramutse inshuti bakunze ba Peace International TV. Turabaha ikaze mu kiganiro twabateguriye uyu munsi. Uyu munsi twatembereye turi mu kinama uyu munsi niho turi ahantu bita kukanga. Abantu mwese muri kure y'igihugu bagiye hanze y'igihugu aba diaspora bari muri Amerika, Australia. Reka tubakumbuze mu gihugu iwanyu. Turi mu kinama ahantu bita kukanga, neza na neza ni barabara rigabura Carama hamwe na Kinama. Aha niho turi, niho twatembereye, twaje kuraba umuntu merewe nabi, umuntu pfuza gufashwa, umuntu turaza kumumwereka, turaza kubabereka, ariko reka mudukurikirane hanyuma murabe aho twagende. Tubahaye ikaze rero kandi tunabashimira ku bufatanye canke ku bufasha mu twereka, turabitahura neza. Hari abagira sabone, hari abagira share, abagira comment, mwese turabashimiye. Turabahaye ikaze rero muri kino kiganiro. Kuri mikro muri kumwe na Nduwimana Pacifique, nyuma ya kamera ni Papi Text Galaxy. Reka tubabereke ahabereke kugira ngo mumenye ahantu ature. Reka rero tubanze tubereke aho uyu muntu twamusanze, aho asanzwe aba, aho asanzwe asabye indaro, tuhabereke kugira ngo namwe mwirabire uyu muntu ibibazo yoba yarahuye nabyo, yoba yaragize. Mudukurikirane, kameramane uherekane neza kugira ngo abantu bose bahabone, abari kure, abari hirya, abari hino, bose babone aho uyu muntu twamusanze. Reka rero tugende tumubereke, tuganire, araza kutubwira byinshi kuvyerekeye ivyamushikiye. Come on. Reka rero tumushike ko hanyuma tuganire kugira ngo mwumve byinshi ku by'uyu muvyeyi, kugira ngo atuganirize. Twaberetse ahantu abaye, ahantu asabye indaro, ni ngaha nyene mukanga, neza na neza kwibarabara rigabura Carama hamwe na Kinama. Nibaza ko mubona ahantu aryamye, ni umuvyeyi biboneka ko akuze, niwe tugiye kuganira kugira ngo atubwire byinshi kuvyerekeye ubuzima, atubwire byinshi kuvyerekeye ivyamushikiye. Reka rero tuganire, muraza kwihangana nitutaronka naho twicara, ariko turaganira kugira ngo atubwire kandi atuganirize, atubwire ivyamushikiye. Muraho Gamutama? Muraho neza. Murakomeye? Wapi, nta magara yanyankiye kabisa. Aha, uyu niwe Mutama rero tugiye kuganira uyu munsi. Ku batakuzi gazi, avuka he, abahe, bimeze gute? Mvuka muri komine Busiga mu Gitiba, muri komine Busiga. Navuyeyo nje kurondera udufaranga, ngeze ino nca ndarwara, ngwaye imyaka, mbega nafashwe mu 2017 mu kwezi kwa gatandatu. Ngira ngo ni indi ngwara yoroheje, naho simenye ko ari ingwara nyine. Ubu ndi mwisonde, isonde ndimo nyine. Ashaka niyambure n'ipataro mbereke. Mutama, utaratwereka kumbure isonde, kumbure utaratwereka, utaranatubwira byinshi kuvyerekeye iyo ngwara yawe, biraboneka yuko uri Mutama ufise imyaka myinshi. 72. Nabutse mu 1949. Mutama rero arakuze, afise imyaka 72. Murumva ko ari Mutama ahumuye. Mbega murafise abana n'umudamu? Kada nta mudamu mfise umwana umwe, niwe umukobwa bawo hepfo kukanga. Ubu niwe kandi nawe arahangayitse, arapanze, kandi arafise abana 9.
kugira ngo nanjye ndonse utwo mfungura biragorana cyane. Kereka iyo mbonye nk'umuntu w'umugira neza anserukaho akansigira nk'udufaranga ngasuma nkagura udukara ngashyira aho ngaho hari imbabura nkateka nkaronka utwo mfungura. Ntabonye umuntu nk'uwo rero nigumira ngaha nyine nkararwa ubusa nyine sindonka utwo mfungura. Yego. Mbega none tutaravugana kumbure ivyerekeye ingwara wagwaye, turabona yuko urimwo n'isonde. Tutaravugana aha hantu kugira ngo ube hano vyagenze gute? Ahantu kugira ngo mbe hano urabona naraje nkajya bari banzi nkajya mpacururiza agaceri. Noneho rero bukeye nza gufatwa n'iyi ndwara rero. Hariho hari ku mashini ihura umuceri tukajya tuhacururiza gutyo tukaronka udufaranga tukariha inzu nari impanze. Noneho iyi ndwara imaze kumfata kuza gucuruza biba birananiye, ndagenda ndaryama aho mpanze nkajya ndiha buri kwezi bukeye amahera aramperana, amperanye baca baranyirukana. Nje hano nsanga n'abantu banzi ndabasaba indaro, none kuko nabo baciye bamenye ibyanje ukuntu bimeze baciye bampa indaro. Yego Mutama Atanazi nuko byagenze, bamahaye indaro kubera yarazwi kandi azwi neza hano hantu. Kuvyerekeye ingwara yawe yatanguye gute, vyagenze gute? Iyi ngwara yanjye ukuntu yatanguye, natanguye kujya nsoba byanka buke nkasoba nyine bikanka ariko ngahuma nyine hakaza dusobe duke imyaka iba myinshi. Nkajya kwa muganga bakamutunini ariko wapi nibigira ico bimarira, bakantera ishinge wapi nibigira ico bimarira. Bukeye nyine nibwo nyine byaje kumfata burundu birafunga neza amasunda n'uto dukeyi twankakuza. Nuko nja kwa muganga icyo gihe rero urabona aho bamu byo binini rero na mahera nyine natanga nyine amahera nyine no kuriha inzu bica amahera aca ameranye rero. Ubwo nyine mba nyine ndafashwe nyine ubwo mbura uko nivuza. Njya kwa muganga, ngiye kwa muganga bati nukutanga amahera ati indwara nukuyopera. Bamara kuyopera kandi iratwara amaserumu menshi, yatwara amaserumu menshi rero ubwo amahera agenda yiyongera aca yiyongera. Rero ngasaka umuntu aho bigerenga abagira neza bongarukiraho kabisa bakamfasha kabisa. Na ubu nta kuntu nimereye inzu kuko nari mpanze nyine inzu nkariha amafaranga ntakora kubera indwara ndyamye. Amafaranga caramerana amaze kumperana nyine baciye banyirukana nyine bumva baciye banyirukana. Nuko nza kwaka indaro ngaha rero. Mbega none kwa muganga wagiye kwa muganga amaja hehe na hehe? Nagiye kwa muganga kuri Presereja. Nibo bakomeje gukurikirana iyi ndwara. Ku buryo no kuri ntuze kuri Rwakarede naragiyeyo. None rero nkaba umuntu atagira amafaranga nyine ngo nje mu bitaro. Nuko isonde bamaze kuyinshyiramo bakaca bampindurira nagira umugira neza ndihira udufaranga. Nuko nkaca nta bati no gutaha iyo sonde nukuzoja uyigenda nyuma kandi wazaronka amafaranga akwiye ukaza tukagushira mu bitaro tukaguyifishi tukabona kukuvura. Yego. Yes, none Gamutama bakubwiye ko iyo ngwara bayita gute? Iyo ngwara reka ndakwereka nawe ucubibonera hano nawe. Iyi ngwara bambwiye ko yitwa prostate. Bagenzi bambwiye ko yitwa prostate kabisa. Ngira ngo bibona hano nyine. Reka kameramani abyerekane neza abantu babyisomere.
yego ndabona prostate hano ngaha yego na testicule gauche urabona hano nayo iragwaye. Izi zose ni ingwara basanze urwaye. Izi ni ingwara hari inyuma ngibyo birahari. Izi zose yose nyine, ariko ni imwe ni prostate n'aya matesticule nyine niyo yonyine nyine. Agaca ni prostate igwaye, hanyuma izi zose zigaca bifatwa nyine. Prostate n'iyo testicule gauche nyine ni imwe yo ngaha nyine, niyo irwaye nyine gusa nta yindi. Yego. Iyo sonde bayigushizemo kugira ngo igufashe iki? Kugira ngo amasobe ajye abona uko asohoka. Naho ubundi iyi sonde itarimo amasobe nyine ntasohoka nyine, bica biturega hano nyine nkavuta induru nyine nkaruhuka, ariko ngiye kwa muganga bashize mu isonde nyine amasobe akaca. Reka ndakwereka. Reka twereke gatoyi. Amasobe rero aje ngahana. No aho rero amasura ntacyo aha agira turabibona. Oya nta kibazo, aha turabibona biraboneka. Amasobe rero isonde iri mu magara nyine mu indani niyo bayicomekeye, ikagenda mu imbere ikaca ikwega amasobe. Itarimo rero amasobe ntasohoka. Mutama arwaye ingwara bita prostate, kandi ica izanana n'izindi ngwara zitandukanye. None Gamuta, ubu wumva umerewe gute? Isonde irandya cyane ubu nyine, ni ukwirirwa ndyamye bukira bugaca. Ubu irandya wamfasha ngo mbone ivuyemo kabisa, nakumva amerewe neza, nashima Imana nkashima n'uwo mugira neza kabisa. Mbega none barakubwiye ko iyo ngwara ishobora gukira? Barabaga hano bagasatura imicafu irimo hano mu ruhago bakakuramo nyine, ubundi bakashyiramo amaserumu nyine bikoga neza ngo hakacakira nyine ngo bica bikira. Yego. Mbega none Gamuta, none ntibakubwiye kumbure amafaranga ibyo bintu byose byotwara? Amahera bambariye 1,200,000 by'amarundi, ariko bakambwira ko umudogiteri azonkurikirana azonyopera nibo azaba barira neza na neza amahera nyine azaba nyine akurikije ibintu nyine yakoresheje anyopera. Hari nubwo ngo bitoshikayo cyangwa se bikanarenga. Uwo mudogiteri niwe azankurikirana, niwe azogenda yandika amafagitire. Nawe yarambariye ko atazi neza amahera byotwara uko bingana. Bakunzi ba Peace International TV, nkuko twabibabwiye uyu munsi twatembereye Mutama kandi ahumuye. Yatubwiye ko afite imyaka 72, hanyuma ahura n'ikibazo cyo agwara prostate. Rero turi hano turiko turaganira nawe kugira ngo atubwire kumbure byinshi kubyerekeye ingwara agwaye. Reka rero tumubaza Muta, none wumva usaba iki abantu bakubona bazobona ikino kiganiro twagiranye? Icyo nsaba, urumva nsaba umuntu yonkurikirana akandihira kwa muganga gusa bakamvura. Nicyo kintu nsaba cyonyine. Akankurikirana kwa muganga akandihira. Kuko nabuze ukuntu nta bushobozi mfise bwo kwirira kwa muganga. Nicyo cyatumye bishika ngaha nyine. Nabundi ngira ubushobozi mba narakize kabisa. Mutama arasaba ubufasha ku muntu wese azokumviriza kino kiganiro, yaba uri mu gihugu yaba uri hanze y'igihugu wese agira icyo afashije uno Mutama kugira ngo yivuze. Mutano n'umuntu yo kwipfuza kugufasha yo bicisha kumfasha. Umuntu yo kwipfuza kugira icyo akora
yoca bicisha he byogenda gute? urumva aho mba singa nahangaha nyine babicisha kurya urya muhungu akunda kuza kunsura urya nyine akunda kuza kunsura niwo mubicishaho kuko niwe anasobanutse cyane. urumva ukuntu bambariye ukuntu ngo ubufasha nosaba aho wamfasha ngo yobucisha hehe nshinbabarira uko yobucisha we kuko ari wowe ujijutse wobarangira aho bobucisha kugira ngo bunshikire mbese nuko naho nyine. uyu muhungu witwa gute? nitwa Nijimbere Pascal. uyu mutama akaba asanzwe ari umubanyi. murabona mwese mwabyiboneye arahangayitse, twese twarumiwe, ibibazo agendana turabibona. iyo sonde yaratubwiye ko ayimaranye imyaka iyi kandi igihe giheze tubana mu micungararo turabibona. sinzi ko yanayibabwiye, ahora duca akatubwira ko agiye guhinduza buri kwezi yatarose umubwira akabanga rero ashobora kumugirira ubuntu ngamuha udufaranga two kujya guhinduza iyo sonde bamuhindurire. ndibaza yuko iba yaranazibye duhora twumva ataka. rero uwo ugomba kumufasha twotanga nimero ya limikashi cyangwa nimero ya WhatsApp ugomba ibisobanuro byinshi kazodusobanutsa. yego utaratanga inimero ya limikashi kumbure kugira ngo umuntu azofasha azocishe ko ku kwezi uhora uja guhinduza iyo sonde uhora utanga amafaranga angana gute? amahera urabona amahera rero ntagira igitigiri bite kuko urabona abaganga baho kuri presse nyene bama babahindura. iyo ngiye nko ku kwezi umuganga wampinduriye nko muri ku kwezi ngiye mu kundi kwezi siwe ndahasanga haje ubundi akaba nyine ubwo yandika amahera menshi, unyandikira amahera menshi akaba nundi anyandikira aciye bugufi. nuko ntagira igitigiri ku buryo yabaye nka menshi aba nkanga 15 13 12 10 gutyo nyene. biterwa n'umuganga ndahasanze nkamutakambira ntikose nyandikira amahera make ndakennye akanyandikira amahera makeya nkaba ariyo ndiha nyine bakampindurira nyine nkaca ntaha. yes kuba ariko baradukurikirana reka rero uyu musore atubwire cash na WhatsApp kumbure umuntu ashobora gucisha ko ico yofashisha ona mutama. wokenera kumufasha limikashi ni 68 274 362 68 amajana 224 amajana 32. ni nayo dukoresha kuri WhatsApp. iyo nimero nyene 68 amajana 224 amajana 32. wokenera kutubaza byinshi kuri uyu mutama yo twakura kuri iyo nimero tuyikoresha hose. yego izina rya limikashi ni Nijimbere Pascal. uburyo bwose mworungika turabyizeye kandi turiteguye kumushikiriza atakiyo na kimwe kivuyemo. na cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu abiba nicyo azokwimbura. byongeye kandi ngo ababibabarira bazokwimbura banezerewe. kandi twizere neza yuko kiza mugiye gukora kuri uyu mutama nkuko ari umubanyi natwe tumubonana umubanyi. ntacyo dufise twomufasha nka jewe ndi umunyeshuri nta kintu na kimwe mfise no mufasha, ariko icyo dushoboye ni kumutabariza kuba bishoboye. rero ababishoboye turabateye intege mu bikore kugira ngo Imana izobibibukire ko nkugororoka kwanyu. murakoze. Tanke by'ukuri umuntu yifuza kumufasha hariho na nimero de compte mushobora gucisha ko nko muri Kopeke. nimero de compte 37003 Nijimbere Pascal. naho nyene mubikoze by'ukuri byo byiza kuko uyu mutama natwebwe tubana nahatacyo dufise atamikoro vraiment araduteye ikigongwe cyane gose, kandi murumva yuko umuntu bishitse agapfa kandi yovugwa agakira ku ngwara, yovugwa agakira kubera uburyo n'agahinda gakomeye cyane ku muryango cyangwa se kuri uyu mutama no kuri twebwe twabibonye. muheza gigwe rero cyane abantu mugize mufise icyo mugiye gukora cyane kunganira. Imana yo mwijuri baho mugisha.
reka tubashimire inshuti bakunzi mwareko muradukurikirana, nawe tugushimire. Izo nimero turaza kuzandika aho hasi kugira ngo muzibone, zaba yaba iya WhatsApp, yaba isanzwe, yaba iya limikashi. Reka rero tubashimire dusezerana n'umutama yatwemereye kuganira. Turagushimiye ku kiganiro waduhaye. Murakoze kabisa, murakoze. Imana ibaho umugisha kuba mwemeye kugira ngo mushikeko kabisa. Imana ibaho umugisha kabisa. Imana ibahezagire. Yari TV cyangwa televiziyo bita Peace International. Yari televiziyo bita Peace International. Wasubira kugasubira? Yari televiziyo Peace International. Mutama turagushimiye, wakoze. Turizera yuko abazokumviriza ikiganiro bazogira icyo bakora. Imana ibaho umugisha kabisa. Bakunzi inshuti ba Peace International TV, turabashimiye ko mwabanye natwe muri kino kiganiro, kandi tubasaba ko uyu mutama mwamufasha aho umuntu wese yoba ari, icyo ashoboye cyose agikore kugira ngo uyu mutama avugwe kandi akire, narijya ari ingwara bamubwiye yuko ishobora kuvugwa kandi igakira. Reka rero tubashimire, tubakengurukiye, ariko tubibutsa yuko mwakomeza gutanga bino biganiro, ukabipartaja, ukagira subscribe, hanyuma ukongera ukanagira comment kugira ngo ibintu bigende neza. Murakoze rero. Nkuko bisanzwe yari Pacifique Nduwimana, hanyuma inyuma ya kamera yari Papi Text Tazira Galaxy. Reka tubaseze tubagira ngo bye bye.